Ishimwe. Haleluya. Reka ndabisabira ikintu kimwe, mwegerene ngaha bariya bicaye inyuma, mwegere ngaha twegerane, kuko murabona muri bakeyi, ni mwegere ngaha kugira ngo twegerane kabisa. Reka ndabasaba bicaye inyuma mwegere ngaha imbere nimba bitabajena, n'izi ntebe z'imbere mushake muzicare ko nta kibazo. Mwegerane ngaha tuganire twumvikana turi hamwe. Haleluya. Imana bagire neza. Mwicare kuri izi ntebe ntacyo. Mwicare muze ngaha mwe muri hirya gose mwegere ngaha twicarane. Twegerane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nagomba ndababwire ko mwebwe muri abahigwe uno munsi mwashobe kuba muri ngaha. Kuko hari abandi kumbure baba bavyipfuje mugabo batabishoboye. Kandi rero ijambo uza kumva ubutaje ntaza kuryumva. Nico gituma ndabifurije umugoroba mwiza kugira ngo Imana ibatize amatwi y'imwemu. Ko jewe kumbure nashobora kubabwira nkababwira ivyanje ntimuvyumve, ariko mwemu yera ndasaba kugira ngo aze kubumvisha. Kuko nta jambo ry'Imana rizira ubusa, ijambo ryose rero rifise ububasha n'ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igituma turangirije kuri akaririmbo ndagakunda cyane. Na karirimbo kadukumbuza ijuru. Sinzi ko wewe haragera igihe wakumbura ijuru. Birashoboka yuko utakumbura ijuru kuko iby'ijuru hari igihe uvyumva comme une histoire. Ijuru rirahari kandi n'umuriro urahari. Aho nagomba ndababwira. Yesu ashimwe cyane. Ijuru rirahari n'umuriro urahari. Kandi hari abazoja mu ijuru, hari n'abazoja mu muriro. Ivyo birahari kabisa. Umunsi umwe nigeze kuganira n'umuntu w'umugenzi wanje cyane. Namubwira nti sha, aha ni wokizwa kabisa. Erega abantu bakijijwe bazoja mu ijuru, ariko abatakijwe nabo bazoja mu muriro. Aca arambwira ati wana, tijewe ntakubeshi. Jaho nzoja ndahazi kabisa ko ari mu muriro. Niko yabinyibwira uko nyene, ni kubera iki? Ngo kuko yariko arambwira ngo urabona tate, wowe ukomeze nukomeze turatandukanye. Hamwe Imana yodushira hamwe yobirenganya. Niko yambwiye kabisa, ariko turiko turaganira. Jewe rero ububi bwanje n'ingene meze zishobora kuja mu ijuru. Acharambwira n'irindi jambo ati urazi gatatu ukuntu meze hamwe utoja mu ijuru. Je n'umumenga no baza Imana isho yaguhoye. Haleluya. Wewe sinzi cyo yarabirako mugabo wewe niko yambwiye. Ivyo ndiko gushinga ntako yabibwiye. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi nagomba ndababwira. Nimbura umuntu w'Imana. Aho muri quartier nawe mubana barakuzi kuri umuntu w'Imana. Nimbura ubuvangayi nawe uvanga ibintu byose. Ahajya mubaye kukazi ukora bajya abantu muri kumwe barazi kuri umuvangayi barakuzi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nibigukanga ngo nuko kumbure wamutonda ngaha imisi yose kuwa kane abandi bataje cyangwa kuwa kabiri cyangwa kuwa Mungu, sivyo bikugira umuntu w'Imana. Yesu yarabivuze neza. Uravye abafarizayo ukuntu bari bameze n'ukuntu bari bamba n'ukuntu bari bameze, waravuga ati aba bantu ni hatari. Ngo kuko bo bagomba kwiyerekana imbere y'abantu kw'ijambo ry'Imana ritubwira. Bambara amakanzu bagira gute no mu gusenga ngo baja mu manyira abiri bikubita gaha ku gatutsi. Haleluya. Urumva rero uri umuntu w'Imana, uri umukristo. Ubu Kristo numenyekana kuko wamutonda ngaha. Ubu Kristo numenyekana kuri umuririmbyi mwiza ngaha. Ubu Kristo numenyera kuzi kuvuza instrument neza. Ubu Kristo bumenyekanira mu vyamwa bamwa. Niko Yesu yavutse. Ngo abanje muzobamenyera kuvyo bama. Yesu ashimwe cyane. Mbega we wamibiki? Ivyamwa bama birakugaragaza yuko uri umukristo. Aho ntunyishure ni wiyishure kuko uri bubona ivyamwa bamwe. Haleluya. Rero ijambo ry'uno munsi nashimye ko tuganira ni ijambo rivuga yuko tugeze mu gihe cy'iherezo. Tugeze mu gihe cy'iherezo. Nibaza abantu bose bigisha ku munsi wa kane baravuga kuri ibintu by'igihe cy'iherezo, bakigisha ku vyahishuriwe Yohani, bakatwigisha ibihe dusanzwe tugezemo muri kino gihe. Nukuri tugeze mu bihe by'iherezo. Kumbura urashobora kuba utabibona uvuga nka babandi ngo niko vyamye bagumye bavuga ngo ni bihe cy'iherezo, ariko je nagomba kubwira ko tugeze mu bihe by'iherezo. Mbega ibihe by'iherezo ni iki bitwereka yuko tugeze mu bihe by'iherezo? Urashobora kwibaza icyo kibazo.
ni iki gishobora kukwereka yuko mu bisanzwe ibihe turimo ari iby'iherezo? Inyishu ubwa mbere muri Bibiliya, ubwa mbere ni uko tuvuga ko ari igihe cy'iherezo kubera ijambo ry'Imana rirabyemeza ko turi mu gihe cy'iherezo, ku isi igiye gushirana n'ibyayo byose. Reka badusomere ijambo riri ngaha muri cyanditse cya mbere cya Petero igice cya 4 umurongo w'7, kandi twongera dusome igice cya mbere cya Petero igice cya 4 umurongo w'7. umuhero wa byose uri hafi. Ngo umuhero wa byose urigize gute? Uri hafi. Mbega wavuze umuhero w'ikintu kimwe? N'umuhero w'iki? Byose ni biki mbega? Byose ni byose nyene. Yesu ashimwe cyane. Umuhero wa byose uri hafi. Nimba wavuze umuhero wa byose, umuhero w'isi mu yandi majambo uri hafi. Ibiba ku isi n'ibiri ngaha byose bigiye kubona. Bisomere gato. Kubw'ivyo mukwiye kubaho mwirinda kandi mugavye kugira mushobore kubw'ivyo, kubera umuhero wa byose uri hafi, ngo dukwiye kubaho tugira gute? Twirinda kandi tugavye. We kwirinda kwawe kugeze gufise dogre zingahe? Nko guha pourcentage uravye ngene wirinda, ubona ama pourcentage angana gute? Kubijanye no kugabanaho, ugaba pourcentage zo kugaba kwawe ziri hehe? Ayo majambo ariko ndakubwira jewe ntunyishyura, ariko wewe wiyishure. Ngo kubw'ivyo dukwiye kubaho tugavye kandi twirinda. Wari wabuhejeje? Kugira ngo tubone ko dusenga. Kugira ngo mushobore gusenga. Kugira ngo dushobore gusenga. Buriya biragoye ko wosenga utirinda. Biragoye ko wosenga utagavye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwa mbere gituma bitubwira ko biri mu gihe cy'iherezo, nuko ijambo ry'Imana ribitwemeza, nkaho dusomye yuko umuhero wa byose uri hafi gushika. Niba dusomere kandi rero muri 1 Jean 2:16-17, icyete cya mbere cya Yohani igice cya 2 duhereye ku murongo wa 16 n'uw'17, twumve nabyo. Aravuga ngo ibintu byose biri mu isi, ibintu byose biri mu isi, kwabo kwifuza ibinezereza umubiri, kwabo kwifuza ibinezereza umubiri, ukwifuza ivyo amaso abona, ukwifuza ivyo amaso abona, canke kwishimira ubutunzi, ndashimye verso yakoresheje. Ibyo byose ntibiva kuri data. Ibyo byose rero mwabyumvise bene data, ibyo amaso abona akanezerwa, ibyo wishimira byose, cyangwa kwishimira ubutunzi. Ahanyi ku isi umuntu atunze aba ari umugrand, niwe muntu avuga ari kijana. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye gute kuri uwo murongo? Ngo ibyo byose ntibiva kuri data. Ibyo byose ntibiva kuri data, ariko biva muri iyi si. Biva muri iyi si nyene. Ora mu mujambo twatanguye gusoma hariya muri Petero batubwiye gute? Ngo isi bigenze gute? Yabatubwiye gute? Ngo umuhero wa byose uri hafi. Bana ndusomera umurongo ukurikira. Kandi isi iriko iraherana n'ivyifuzo byayo. Urumva ngo ibyo byose binezereje, ibyo byose umubiri ushobora kuraba ukifuza ukanezerwa, ngo ntibyandurwa kuri data, ariko biva mu isi. Hepfo n'abaje bava ngo rero ngo iyo si nyene bivamwo bigiye gushirana n'ibyayo byose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niko ndabivuga gutyo, urashobora kuba umengana imigani ndiko ndavuga, ariko utabibona tu, uzobibona. Icyo nicyo kintu cya mbere kitwereka yuko umuhero, ni ukuvuga ngo isi tugeze mu bihe by'iherezo y'isi. Wari wahejeje mbega? Kandi isi iriko iraherana n'ibyifuzo byayo, ariko umuntu wese akora ivyo Imana ishaka abaho ibihe bidashira. Ngo ariko umuntu wese akora ivyo Imana ishaka abaho ibihe bidashira. Haleluya. Maragra yuko isi iriko irashira n'ibyayo byose, twebwe ntiturabisi, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Muri ino si turi nk'ingenzi. Mugabe ikibazo nuko hari abantu benshi umenga iyi si niyo umurage wawo. Tuheje kuririmba indirimbo ivuga ngo mwijuru niho iwacu, ngo nihabera bama bishimye,
twezwa kubwo kwizera amaraso y'umucunguzi Yesu Kristo niyo atweza. Nitwezwa kubera ibikorwa dukora. Nimba rero warejejwe rero iwanyu ni mwijuru, ukaba rero uterezwa iwanyu si mwijuru kabisa. Uwundi yavuze ngo twahi iwacu ni mwijuru, ngo rero twiteze umukiza wacu azova. Uwo ni Yesu Kristo yakwejeje kandi yagutunganije. Haleluya. Hanyuma ikindi kigira kabiri, kitwemeza neza yuko umuhero urikura ugiye kuza kandi si igeze ku iherezo canke tugeze mu bihe by'iherezo. Nuko hari biranga igihe cy'iherezo ijambo ry'Imana ryatubwiye. Batubwiye ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu gihe cy'iherezo bizoranga abantu bizaba bimeze guto canke hazoba hari ibi n'ibi. Niba dusomere gatoyi muri Timoteyo wa kabiri igihe cya 3 ahere ku murongo wa mbere geze ku ndwi. Uno munsi turasoma cyane ibintu bitari bike, kuko nasanze abakristo burya kenshi ntidusoma ijambo ry'Imana, kandi iyo ni ingorane ikomeye cyane. Iyo udasoma ijambo ry'Imana ukarindira ibyo bakubwiye, hari igihe usanga bariko barakubwira ibitari byo. Ibi nari ndiko ndakubwira, nushika muhira usubiremwo ubisome nimba wajanye ubyandika, ko mbona no kwandika mutandika sindabizi, ngira mufise imitwe ko ifata cyane. Urumva, dusomere icete cya kabiri cya Timoteyo igice cya 3 uhere ku murongo wa mbere weze kunda. Umenye neza mu minsi ya nyuma hazoba ibihe bigoye. Banzura indire gatoyi ngo mu minsi ya nyuma hazogira iki? Hazoba ibigoye. Ibi rero bagiye kudusomera ubyumvirize neza, hanyuma ujye uraraba kimwe kimuti ikintu kirahari, iki nikihari, iki kirahari, iki nikihari. Nubabona bihari uca ukonkiriwa yuko tugeze mu bihe by'iminsi y'iherezo. Dusomere buhoro buhoro. Abantu bazokwikunda. Abantu bazogira gute? Reka tugende bukebuke. Mbega uravye muri kino gihe wowe uri kuraraba, abantu barikunda canke ntibikunda? Barikunda. Aho ni sawa. Ico rero turakivarize yuko ari cerekana yuko isi igiye kuruyangira tugeze mu bihe vya nyuma. Bakunde amahera. Ndababaze. Namwe muciye mwitwenga mutarananyishura. Abantu ba kino gihe eske barakunda amahera canke ntibakunda amahera? Barayakunda cyane. Birate ibyabo. Birate ibyabo. Uno munsi umuntu afise ibintu ubona umenga n'uguhonyora ku mutwe. Niko bimeze muri kino gihe. Komeza muze murandabira ibyo bintu bavuze biranga iminsi y'iherezo. Buzure ubwishime. Buzure ubwishime. Mbega abantu ba kino gihe barishima canke ntibishima? Barishima cyane. Bandanye. Bazotuka Imana bongere bagarariza abavyeyi babo. Bazogira gute? Ngo bongere bagira iki? Uno munsi hari abantu bagarariza abavyeyi. Bariho kandi n'Imana barayituka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Komeza udusomere. Babe intashima ntibubahe ivyejejwe. Babe intashima ntibubahe ivyejejwe. Uno munsi umuntu niyagusabye amafaranga nk'akarero abakenye ukamuhanga 2000, aho ugushimira ngo urakoze agenda ava ngo wona ngo usase ngo zizitane si idea nini, kara ntazo wari ufise izo 2000 ntazo wari ufise, ari ukugira umushimira turakoze aho ubwira ngo none nkaya mahera ampaye abona muri kino gihe yo mariki. Abantu bari ntashima rero. Banda dusomere. Urukundo rwabo ruzotimba. Ndababaze bene data, eske uravye abantu ingene babayeho ubunye, urukundo rwaratimbye canke rwarabaye runini cyane? Rwaratimbye. Komeza. Babure guharira. Guheraranira. Abantu nibaharira nibagiharira. Komeza. Hari ikintu nasimvye. Sa? Hari ibintu nasimvye. Bisubire. Bavuga ngo babe intashima ntibubahe ivyejejwe. Ego. Hama urukundo rwabo ruzotimba. Babure uguharira. Bazonanirwa no kuganza ingeso zabo, banke iciza cose. Komeza nacu. Bazoba abahemu. Mbega ndakubaze mvuye kuri ako gatono, abantu bubu barahemukanira cyangwa ntibahemukanira? N'abahemu cyane. Mu byumvirizo ibyo bintu bakomeza. Batazi kugenza buhoro.
buzuye ukwishira hejuru, kwishyira hejuru, bakunda ibibanezereza bakabirutisha Imana. mbega turavye ibihe abantu babamwo, gwaruka abantu bakuze, eske bakunda Imana cyane cyangwa bakunda ibibanezera kurusha Imana? Kazima muriko murabibona ivyo bintu. Rero ico turiko turasoma ngaha hanya, urabe muri ivyo bintu uti eske jewe muri ibi bintu ikindaba niki? Wowe urakizi kikuraba. Nimba bitakuraba, nimba kumbure wowe udahemukiranira, nimba ufise urukundo wobago, nimba utikunda, aho onyi uriyoke kabisa. Bana bigira abagororotsi ariko bihakanye ububasha. Umviriza ngo bigira abagororotsi. Uno munsi umuntu nk'akari umubonye kuwa Mungu cyangwa ukamubona ngaha mu rusengero, uravuga uti nta mugororotsi ndabona nkurya, ariko ngo bahakana ububasha. Yego. Bigira abagororotsi ariko bihakanye ububasha bwobahaye kugororoka. Ngo bihakanye ububasha bwobahaye kugororoka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero icyo ndiko ndababwira yuko muri gino wari wahejeje mu murongo w'indwi, uze witandukanye n'abantu nk'abo. Ngo abantu mwene abo ubabonye ngo uze witandukanye nabo, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu ashimwe cyane. Rero icyo ndiko ndababwira bene data, tugeze mu bihe bibi by'iherezo. Twabonye ibihe biranga ibihe by'iherezo ko mwabibonye ko kandi muri ko murabisoma murabona ko mu bantu benshi birimo abantu barikunda, ntibakunda babo, barirarira, n'inkunzi z'amafaranga, nibirandamuke n'ibindi mwene ibyo byinshi. Rero mumenye yuko tugeze mu bihe by'iherezo, kandi turiko turabiraba. Yesu ibi bihe by'iherezo yarabivuze ko. Nagomba badusomere kandi muri Luka 21, muri Luka 21 igihe cya 21, ndakubwira aho ugeza umurongo, hera ku murongo wa mbere. Yesu akiri mu rusengero yunamura amaso abona abatunzi bashize. Ntuhere ku murongo wa mbere plutôt, hera ku murongo wa 5. Bamwe mu bigishwa batangura gushima ingene urusengero rwari rusharijwe n'amabuye meza cyane, hamwe n'ibindi byashikaniwe Imana byo kurushariza. Maze Yesu arababwira ati, ku bijanye n'ibi muri ko murabona, nagira ndababwire batawe na rimwe rizosigara rigeretse ku rindi, yose azosamburirwa hasi. Baca baramubaza bati, mwigisha, ivyo bizoshika ryari? Nikihe kimenyetso kizokwerekana ko bigiye gushika? Narabishura ati, mwiyubare ntihagire umuntu n'umwe abazimiza, kuko benshi bazoza biyita izina ryanje bavuga ngo ni jewe Kristo, kandi ngo igihe kirashitse ntimuze mubakurikire. Nimwumva intambara n'imigumuko ntimuze muhagarike imitima, ivyo bitegerezwa kubanza gushika, ariko iherezo rya vyose ntirizoba rirashika. Yongera ababwira ati, ihanga rizotera irindi hanga, ubwami butera ubundi bwami. Hazoba ukunyiganyiga kw'isi gukomeye kandi guteye ubwoba. Hazotera amapfa n'ingwara n'ivyaduka mu ntara zitandukanye. Hazoba ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. Ariko imbere yuko ivyo bishika, bazobahama, babafate, babatware mu masinagogi no mu mabohero, babarengutse imbere y'abami n'abatware babahora izina ryanje. Ako kazoba arakaryo ko kunshingira intahe, ariko ntimuze muhagarike imitima n'ivyo muzokwireguza, kuko nzobaha amajambo n'ubwenge bizotuma baburanya badashobora kubahaririza canke ngo babahinyuze. Mbere n'abavyeyi banyu, abo muvukana, inshuti n'abagenzi bazobahinduka, kandi bazokwica bamwe muri mwebwe. Abantu bose bazobanka babahora izina ryanje, ariko nta n'agashatsi ko ku mitwe yanyu kazotakara. Nimwashobora kwihangana muzoronka ubugingo bwanyu. Nimwabona Yerusalemu ikikujwe n'ingabo, muzoce mumenya ko isenyugwa ryayo ryegereje. Nuko abazoba bari Yudaya baze bahungire ku misozi, abari mu gisagara bakivemo, kandi abazoba bagiye ku misozi ntibaze bagaruke mu gisagara, kuko iyo minsi izoba ari y'ukwihora kw'Imana kugira ngo ivyanditswe bishike. Ese ukuntu iyo minsi izoba ari y'umubabaro
utagira ingene wovugwa ku bagore bibungenze n'abazoba bonsa. Kizoba ari igihe c'umubabaro mwinshi mu gihugu n'uburake bw'Imana kuri ubu bwoko. Benshi muri bo bazokwicishwa inkota canke batwagwe n'ikw'inyagano mu mahanga yose yo kw'isi. Igisagara ca Yerusalemu kizohonyangwa n'abanyamahanga kugeza igihe abanyamahanga bagenewe kirangiye. Hazoba ibimenyetso ku zuba, ku kwezi no ku nyenyeri. Ku isi naho amahanga azogira ubwoba abure uko agira kubera ukubomborana kw'amazi yo mu kiyaga hamwe n'imipfunda. Imitima yanyu izohagarara yishwe n'ubwoba babonye ibigira bishike ku isi, kuko ivy'inkomezi biri mu kirere bizonyiganyizwa. Inyuma y'ivyo umuntu wese azobona Umwana w'umuntu aje ku gicu afise ububasha n'ubwiza butangaje. Nimwabona ivyo bibaye, muze muhaguruke mushire ubwoba, ugucungurwa kwanyu kuzoba kwegereje. Nuko Yesu abacira umugani ati, nimurabire ku giti c'umusukoni canke ku giti ico ari cyo cose, iyo bizanye amababi muca mumenya ko agatasi kari hafi. Nuko rero nimwabona ivyo vyose, muzoce mumenya neza ko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwira ukuri, abo muri runo rungano ntibazopfa bose ivyo vyose bitarashika. Ijuru n'isi bizokugwaho, ariko amajambo yanje ntazokwigera kugwaho. Mwiyubare, imitima yayo ntiremegwe n'akaboregwe hamwe n'ibihimbaro bijanye nako canke imyitwarariko y'ivy'ubuzima, kugira ngo uwo munsi ntuzubashikeko giturumbuka. Uze kutugaragara ku murongo wa 36 ukigarukira ngaho. Kuko uko ari kuzoshika kuba ari kw'isi bose. Nuko rero mwame maso, musenge kugira ngo muze muronke inkomezi zibashoboza kurengana ivyo vyose, no kugira ngo muze mushobore guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gira mwumvise amajambo Yesu ariko aravuga ibimenyetso bizoba mu gihe c'iherezo. Donc abatumwa ngo bariko baramwereka urusengero rw'i Yerusalemu ingene rushajijwe n'ingene bimeze, atangura kubabwira ati, ndababwiza ukuri, mu minsi mikeyi ntihazosigara ibuye rigeretse ku rindi. Urwo rusengero baciye barusambura n'umuntu yitwa n'umuhamperere yitwa Nero mu mwaka wa 70 ingure yuko Yesu avuye ngaha kw'isi. Ibi yavuze byarashize, ibitari bike byarashitse muri bivuzwe muri no jambo ry'Imana, byinshi byarashitse. Ngira bavuze ngo muzokumva intambara mubazi intambara n'imigumuko. Mbega bene data, ahubwo rero nigitangaza cyane, ibyo bintu byari byamyeho hari amahoro, ariko ubunyi ibyo bintu byabaye byinshi cyane birengeje. Sinzi ko mukurikirana amakuru ngo cyangwa mukurikirane ama information, kuko nimba muri abantu burya ba intellectuel byiza no gukurikirana ibiriko biraba ku isi mukabimenya. Ubunyi ku isi yose hari imigumuko itigeze ibaho, cyane cyane nko muri Afrika ho byabaye ibintu byinshi cyane. Tugiye nk'ariya muri Afrika, l'Afrique de l'Ouest, ni ibintu sinzi kabisa ibintu biriko biraba n'ibintu bikomeye cyane. Hari imigumuko mu isi, hari muha n'ibintu byitwa bya nyamugigima, ngira murumva ko byabaye byinshi cyane. Nukuvuga ko c'est prévu, Yesu yarabibona ko bizoba, kandi bibuba by'abanyamugigima n'ibyo by'amasuri y'imiyaga n'ibiki ni ibintu bateguye, nuwapfa bibaza ngo ni ibintu biva kwisana gutyo. Yesu yarabibona ko bazoba babiteguye muri ico gihe bariko barabike, bo bafise icyo bagomba gushikako. Harajora kwa abanyamugigima uvuga ngo hapfuye abantu ibihumbi n'ibihumbi n'ibiki. Abanyamugigima barabiprograma, ivyo bintu by'imiyaga barabiprograma, hari abantu babikora ivyo bintu. Bwana sifiwe. Intambara muri Europe nitwari bwahara twumva ibintu by'intambara kabisa, twazumva no muri Afrika, muri za Asia za hehe, ariko ubu no muri Europe hariho raba ziriya ntambara za Ukraine na zande n'ibiki, ni ibintu bikomeye cyane. Aparama uri kuraraba umwe niko ndasoma kinyamakuru kimwe kuri internet kivuga ngo ofe badayira ni Zelensky yabivuze. Zelensky ujya muri Ukraine ngo ofete ngo biravye la troisième guerre mondiale a déjà commencé. Alléluia. Alléluia.
yavuze ngo la troisième peut-être nirikiragwanwa kwabo indi mubizi nkuko yabaye muri troisième guerre mondiale, kuko deuxième guerre mondiale yabaye nta bintu nta bu technology nk'iyubu yari bwayabi. Ubunye baratuma amadrone bagatuma ibiki batarinze kugira. Mumenye yuko imuha n'intambara ziyongeranije, kandi Yesu yarabivuze ngo nimwumva impuha n'intambara n'imigumuko, haleluya, ngo muze mutekane mumenye ko gucungwa kwanyu kuri hafi, aho wonyereka araremesha twebwe tumwizeye. Yesu ashimwe cyane. Ibyo muha n'intambara ngo kandi ngo nimuze mugire ubwoba ngo kuko bitazobura kubaho. Yesu ashimwe cyane. Ni nk'umuntu yoja hanje ngo agiye gusengera ngo intambara ngo zihagarare mu isi. Iryo sengesho Imana ntiyoryumva, kuko yonyene ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimuze mugire ubwoba ngo kuko bitazobura kugira iki kubaho. Ngo muzokumva ngo ingwara z'ivyaduka nyinshi, ngira mwaravyumvise murabizi, za Ebola, za coronavirus n'izindi zigiye kuza mu minsi iza. Ayi mubona ngo vyaraheze rero. Yesu ashimwe cyane. Abantu bajara kwibaza ngo vyaraheze, ubu izozi zose ari gapfunga buso. Haleluya, haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nimwumva ibyo byose bishitse ngo ntimugire ubwoba kuko gushungwa kwanyu kuzoba kuri hafi. Ngo kandi ibyo rero ngo nimutinye ngo kuko bitazobura kubaho, bitegerezwa kubaho, c'est prévu. Yesu yarabivuze navyo. Nujya utangazwa n'abariya, nkaca ntangazwa n'abariya abantu baguba kubwira ngo Imana ngo ugiye gutanga umugisha ku isi. Bijya sibyo, bujye buhanuzi sibwo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ahubwo no kwemera umuntu hanura avuga yuko igiye guca mu mibabaro myinshi cyane, kuko Yesu yabwiye intumwa ngo mbebwe ngo bazobatanga mu masinagoge babashengeze. Reka nawe wizeye utegeza guca muri ivyo bihe, kubera iki mbega wewe none wowe watanze iki? Yesu ashimwe cyane. Wowe usumvye intumwa, none wewe utegeza guca muri iyo mibabaro, nawe wigute ko uyumvirize. Paulo we yavuze ngo imibabaro Yesu yasigaje ngo ni jewe ndiko ndayisikomba. None wowe usumba Paulo wewe. Haleluya. Ngomba kubabwira rero nimba mubona ibintu bikomeye cyane na bado hamujabona mambo, nagomba ndakwihebuze kabisa. Yesu ashimwe cyane. Kuko ijambo ry'Imana rivuga neza yuko ngo bizoba ari bihe bigoye cyane, imuha n'intambara, ingwara z'uburyo bwinshi, kunyiginya ku isi hose, nukuvuga ngo n'imiyaga n'ibindi byose. Ibyo bintu bitegezwa kubaho kandi bizobaho. Yesu ashimwe cyane. Hariho washaka n'abavuga ngo ivyo bizobaho ngo twaduze. Wapi twaduze? Oya, ubitangurira ngaha. Yesu ashimwe cyane. None numwe ntizabibaye ko bataduze mu ijuru. Haleluya. None twebwe ijambo ry'Imana rivuga ngo duca intumwa, turi mu intumwa arizo zatwitangure, tugomba guca aho zaciye. Nimba barabashengeje, nawe witege yuko ushobora kuba persekite kubera Yesu. Uno munsi ni byiza cyane, ibintu bimeze neza, urisengera nta ngorane, mugabo umenye yuko hashobora kuba igihe bakagupersekita. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ayo mategeko bariko baragerera ya mondialisation bavuga yuko gukora idini rimwe, aho bokumva babidekrese ati wese nta Jesus Christ, nta vivane, nta yindi, mwese mugomba gukora ijengero rimwe. None wumva utazojuja muri persecution. Haleluya. Ibyo rero bitegerezwa kubaho. Nibyo rero gituma ndi kurabwira ibyo, nivyerekana yuko turi mu gihe cy'iherezo. Haleluya. Ibyagiye bivugwa byose byarabaye. Nagomba ndabacishije mu ka entre parenthèse gatoyi kubijanye n'amayinga 70 Daniyeli yavugishijwe mu gitabo ciwe igice c'icenda. Turahera ku murongo wa 20 kugera 27. Daniyeli igice c'icenda 20. Hadusomere Prida, hadusomere nimbo wahabonye. Daniyeli ducije muri ni entre parenthèse ngomba kubabwira ivy'amayinga 70. Abantu benshi bwari gihe basomya ijambo ry'Imana nibatahure n'ibirimwo biraba. N'igitabo cha Daniyeli bagate ngo Daniyeli yeretse igikoko, ngo yeretse ngo igishushanyo, ngo bijya ngo singomba kubisoma. Bisome bijya n'ivy'ukuri. Kiriya gishushanyo Daniyeli yeretswe nibyagiye birabaho, n'ubwami bwagiye burakurikirana.
bubisoma nawe kandi ubitohure. Iby'amayinga 70 Daniyeli yeretswe, dusomye ngaho uhereye ku murongo wa mbere gatoyi, baravuga yuko ngo yariko arasengera ubwoko bwa Isirayeli kubw'ibyaha byari bibaye byinshi. Hanyuma Imana ikimuhishurira iby'amayinga 70 yo ubwoko bw'abayuda. Yesu ashimwe cyane. Dusomere gatoyi uhere kuri uwo murongo gatoyi, ne entre parenthèses 20-27. Daniyeli avuga ngo nefu uhere kuri 20. nuko nkivuga nsenga natura icyaha canje, nkivuga senga natura icyaha canje n'ic'ubwoko bwacu bwa n'ic'ubwoko bw'Abisirayeli. Yarababaye kubw'ubwo byaha by'Abisirayeli n'ubyogo byiwe, asenga yumva afise umubabaro yuko Abanyisirayeli ubwoko bwiwe n'abantu biwe bagiye mu bintu by'ibyaha kandi bibabaje Imana. kandi nkitakambira uhoraho Imana yanje umusozi wayo wera. Nkiriko ndavuga nsenga, wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu vyo nabanje kwerekwa aratumwa aguruka n'ingoga, anyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi ca nikera, ambwira antahuza ati Daniyeli, ubu nzanywe no kukungura ubwenge. Nzanywe no kukungura ubwenge. Ugitangura gutakamba hacuwe ijambo. Urumva mbega gatoyi yariko aragira iki? Twasomye mu ijambo ry'Imana ko yariko arasengera ibyaha byiwe, asengera n'ibyaha by'Abisirayeli. Ngo hanyuma ngo Imana ngo ikiramubwira ngo ugitangura gutakamba, haleluya, ngo hacuwe ijambo. Nidusomere iryo jambo. Kandi nzanywe no kuri kubarira kuko uri umukundwa cane, nuko iryo jambo ugiyumvire cane utahure n'ivyo weretswe. Amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera. Ayo mayinga 70 bavugwa ni ku bwoko bw'Abayuda n'ubwo bw'Abisirayeli. Ntariko araraba wewe, uraza kubibona gatoyi. Kugira ngo ibicumuro bishire n'ivyaha birangizwe, n'ibigabitanyo bitangirwa impongano, hazanwe ukugororoka kutazoshira. Ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomwe mw'ikimenyetso, ahera cane harobanuzwe amavuta. Wahejeje? Nukumenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa co kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba, hazocaho amayinga 7, maze habeho ayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, basubizeho imiharuro n'imigende, mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. 27 wahageze? 26. Maze ayo mayinga uko ari 62 niyashira, Mesiya azokugwaho, kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Maze Segaba wundi azoza, abandi biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera, ariko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo, kandi intambara zizorinda zishitsa no kwiherezo. Ubugesera bwashinzwe no ko buzotera. Bwana asifiwe. Kumbure uri kurasoma ano majambo iby'amayinga 70, ubumenga ati bino bintu ni ibintu bitumvikana kabisa. Sinumva n'ivyo bagombye kuvuga. Reka rero ndababwire gatoyi ivyijanye nayo mayinga 70. Nukuvuga Daniyeli ariko arasengera ibyaha byiwe n'ibyaha by'Abayuda bagenzi biwe, ngo hacuwe ijambo. Hanyuma ngo umumarayika Gaburiyeli araza aramubwira ngo nje kukubwira ijambo ryacuwe, ngo ndakungura ubwenge utahure ibyo weretswe. Aravuga ati ngo uhereye igihe itegeko ryo kujya gusanura Yerusalemu hageze, ngo gushika aho Segaba azoza, ngo namayinga angahe? Nimwari nabikurikiranye. Reka tubisome umurongo wa 20, tugende gusoma buhoro buhoro. Nyiriko ndavuga nsenga,
wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu byo nabanje kwerekwa, aratumwa agaruka n'ingoga anyereka mu gihe cyo gutanga ikimazi cyane kera, ambwira ntahuza ati Daniyeli, umunzanywe no kukungura ubwenge, ugitangura gutakamba haciwe ijambo, kandi nzanywe no kuri kubarira kuko uri umukundwa cyane, nuko iryo jambo ugiyumvire cyane utahure n'ibyo weretswe. Amayinga 70 agere ubwoko bw'igisagara cyanyu cyera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha biringanizwe n'ibigabitanyo bitangirwa impongano, hazanwe ukugororoka kutazoshira ibyo weretse n'ibyo uvugishwa n'Imana, ngo bimatanishwe ishashara idomwemwo ikimenyetso, ahera cyane harobanurwe amavuta. Yesu ashimwe cyane. Urumva ahanye Daniyeli umureka aramubwiye ngo iby'amayinga 70 bigenewe ubwoko bwanyu bw'i Yerusalemu. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo umanutse gato ukavuga ngo uhereye igihe itegeko cyo kujya gusanura i Yerusalemu n'ugera igihe uwosega bazoza, byari niyo ni mayinga 70 ubiharuye na mayinga 70. Ndababwiye iby'amayinga 70, ariko hari ijambo cyane cyane rikomeye cyane kuri uwo murongo wa 21. Dusomere Peter muri uwo wa 21, umurongo wa 21 udusomere. Nk'ikiriko ndavuga nsenga, wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu byo nabanje kwerekwa, aratumwa aguruka n'ingoga anyereka nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cyane kera. Ambwira ntahuza ati Daniyeli, oya 24 dusomere 24. Amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara cyanyu cyera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe. Banzugereze ngaho ngo amayinga 70 agenewe ubwoko bwanyu, ngo kugira ngo ibicumuro byanyu bigire gute? Birangizwe. Ndeka twumvikane gato mbe, ninde akuraho igicumuro cy'abari mu isi? Ni Yesu Kristo. Urumva aha yari karavuga muri ayo mayinga 70 kuva icyo gihe cyukuza gusanura Yerusalemu, hari mu mwaka hari mu mwaka w'445 imbere yuko Yesu aza. Niho umwami yitwa anagoye no gusoma Artaxerxes Dagoye gusoma iryo jambo. Niwe yari umwami wo mu ubwami bw'Ubuperesi. Hanyuma ngo icyo gihe babidusomeye, Daniyeli ariko arasenga ngo agenda imbere y'uwo mwami. Hanyuma uwo mwami aramubona, niwe yamuserva ibintu byo kurya, vino n'ibiki. Ngo abona ngo Daniyeli arigiriwe cyane, arababaye mu mutima. Hanyuma aramubaza ngo Daniyeli, kubera iki wowe ubabaye? Aravuga ati jewe ndababaye kubera kuko ngo igisagara cy'aho basokuruza bahambwe cyarabaye umusaka, cyarasambaguritse. Rero naramubaza ati none urashaka ko nogira iki? Aramubwira uwo mwami ati jewe nkeneye yuko uwo muruhusha nkaza gusanura ruriya Yerusalemu yacu. Rero guhera ahitegeka ngo cyaramwemerera. Abwo ntiyamwemereye si yari Daniyeli, ahubwo yari Nehemiya si Daniyeli. Daniyeli gusa yarabyeretse ibyo bintu. Hama Nehemiya acaramuha urwo rwandiko, agenda gusanura Yerusalemu. Rero guhera kuri uwo mwaka wa 445 imbere yuko Yesu Kristo aza, urumviriza, gushika rero aho kuwo segaba yakuyeho icyaha cy'abari mu isi mu rupfu rwiwe no gupfa kwiwe, kuko amaraso yiwe niyakura itweze icyaha cyose. Murabizi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubana yusama baravuga yuko uwo segaba hazogera igihe akugwaho no kuvuga iki? Yavuye ngaha mu isi, uwo niwe Yesu Kristo aduga mu ijuru nahari. Niho rero haciye amayinga 70. Yesu ashimwe cyane. Yari karavuga amayinga 70, ariko rero uravye ntabwo ari amayinga 70 yose. Uharuye usanga ari lesomene 69, kandi somene novuga ni c'est comme des semaines années. Bavuze isomene baba ariko baravuga imyaka. Nukuvuga bavuze ngo
iyinga rimwe ni imyaka indwi. Amayinga 70 ni uvuga imyaka 490. Muriko murantahura? Yesu ashimwe cyane. Sibyo ngomba kwinjiramo cyane, navuze ko ari entre parenthèse ariko ngomba ndabibabwira. Nuvuga rero iyinga rimwe ni imyaka indwi. Nukuvuga bisigura ko amayinga 70 ni imyaka 490. Ayo mayinga 70 canke 490 ajanye no kuza kwa Mesiya n'izindi evenema zikiri kuza kwa Mesiya. Yesu yaravutse arakora imyaka ingahe, mugabo mu nyuma arasubira mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ayo mayinga 70 rero uyaravye neza bayagaburijemwo gutatu. Hariho amayinga indwi ya mbere n'ayandi mayinga 62. Ayo mayinga indwi ya mbere nkuko navuze ngo ni imyaka, ça correspond n'igihe bariko barasanura ico gisagara cya Yerusalemu. Nukuvuga ni imyaka ingahe? Nabizi biharuro. Amayinga indwi nabavuze ko iyinga rimwe ari abavuze iyinga n'umwaka. Yesu ashimwe cyane. Amayinga indwi ni imyaka ingahe? 49. Nukuvuga ko rusatura Yerusalemu bahubase pendant 49 ans. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Rero bagaca bongera ko ayo yandi mayinga 62 kugira ngo akwire amayinga 69. Amayinga indwi ushize ko amayinga 62 aba mayinga 69, soki equivaut à peu près imyaka ingahe? Imyaka 483. Bwana asifiwe. Haleluya. 483. Ivyo cyane cyane sivyo ngomba ko murotena cyane, ariko ndiko ndabibabwira ingene bimeze. Ayo 483 nukuvuga rero icyo ni gihe gikorresponda kuva kiriya gihe Nehemiya bamubwiye ngo aze gusanura Yerusalemu no gushika kuri Yesu Kristo sa mort, igihe yaza a Yerusalemu. Haleluya. Uharuye ibiharuro ho urabona yuko uravye kuva ngaha duhereye kuri iyo myaka 483 ugaca ufata ya yindi, kuko ngo muri cyo gihe ngo mu Yayuda umwaka baharura ko ari 360 jours na pana 365 jours. Ucu usanga biza gutomba kuri 30 ans après Jésus-Christ. Aho 30 ans après Jésus-Christ no agenda nk'umwami mu gisagara cya Yerusalemu. Urazi ibyo yakoze sivyo ngomba ko tujyamo cyane, ariko ndagomba kuvuge gutya. Muri mayinga 70 uri kurabisoma ni ibintu byagiye biba kandi byabaye bitari bike. Ayo mayinga 70 hariho uharuye neza ntiyashitse amayinga 70, usanga ari amayinga 69 nakwiye. Amayinga 70 hariho iyinga rimwe ritaratangura guharurwa. Haleluya. Haleluya. Kuko rumva wasanga bamaze gukugwaho ya chronology ya kalendari yacihagarara. Bwana asifiwe. Ivyo bintu bashobora kuvumenga ni ibintu bigoye, mugabo irifa kubimenya biroroshe, irifa kubimenya chronology kugira ngo amayinga 70 akwire. Donc kalendari yacihagarara. Ubu no twogwira yuko mu gihe cyacu nukuvuga ngo mu gihe yuko segaba akuwe hariwe Yesu Kristo aduze mu ijuru, ubu turi mu buryo bwa mpwemu yera. Nukuvuga ngo aho turi muri pause ya kalendari y'Imana uko yayiharuye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Turiko turumvikana. Muriko murabyumva buhoro buhoro basi. Yesu ashimwe cyane. Urumva turi muri pause, nukuvuga iryo yinga rimwe risigaye rizokwiza 70. Haleluya. Nirizoba twebwe turi ngaha mu isi, tuzoba twamaze kwigira mu ijuru, azabaje kudutwara. Yesu ashimwe cyane. Igituma niko nababwira ibyo bintu nuko twavuze ko turi mu bihe by'iherezo. Iyo ari turi mu bihe by'iherezo rero ukwiye kumenya nawe position ufata muri icyo gihe turimo. Haleluya. Iryo yinga rimwe risigaye ariyo myaka indwi. Haleluya. Haleluya. Iyo rero twebwe izosubira guharugwa aruko twebwe tutakiri muri inosi. Nukuvuga iyi pause izoba yaheze, ni bwa bundi Yesu azoba yaje kubicuraje udutware mu ijuru. Haleluya. Haleluya.
iryo yinga rimwe rero ntiratasubira guharugwa. Iryo yingwa nega n'Imana irabivuga ni ryarindi muri cya gihe Antikristo ari wazoba ari ku ngoma rero sasa. Yesu ashimwe cyane. Iryo yinga rimwe risigaye rizotangura guharugwa twebwe twabaze kuduga mu ijuru. Antikristo ari wari karaganzi y'isi. Yesu ashimwe cyane. Ya myaka 3 n'inusu ngira barabigishije bariko baratwiga tuzomara mu ijuru tuko turambikwa ibitsibo, hanyuma umwaka ugira 3 tuje tugira mariage na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Muri uwo mwaka ugira 3 naho rero niho rero Antikristo azoba ewana hazoba haba yagere yitwa Armageddon. C'est pas ça que je vais y entrer. Sivyo ngomba kuja mu jewe. Yesu ashimwe cyane. Ndazi ko babigishije bihagije. Rero cyo nagomba kubabwira nibi. Nagomba kubabwira yuko cyane kuri uwo murongo wa 24. Yesu ashimwe cyane. Niho ngomba kuvuga ayo mayinga 70 agara ubwoko bwanyu mu gisagara cyanyu cera kugira ngo ibicumuro bishire n'ibyaha birangizwe. Nta wundi muntu arangiza icyaha, nta wundi muntu yahari icyaha kibagirwa atari Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Abakera ibyaha byabo ntivyibagirwa, byarafukwa, ariko Yesu Kristo amaze kuza ibyaha byararangiye. Urumva muri ya mayinga 70 agenewe ubwoko bw'abayuda. Yesu ashimwe cyane. Ibyaha byaramaze Yesu yarabingu n'ibigabitanyo bitangirwa impongano. Yesu niwe yatubereye impongano mu kudupfira ku musaraba, adupfira rimwe rizima. Ubu nta kindi kimazi kihari. Yesu niwe yatubereye impongano y'ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo hamwe n'ukugororoka kutazoshira. Haleluya. Ukugororoka kudashira gutangwa nande? Na Yesu Kristo. Nukwizera Yesu Kristo. Sino nta kundi kugororoka kubaho. Uyu kugororoka kuza n'ivyagezwe uko kurashira. Kuko ivyagezwe urashobora kubicumurako. Ariko iyo wizeye Kristo, ukwizera Kristo niwo gutanga ukugororoka kutazoshira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero nivyo nagomba kubabwira rero. Rero bene data nkuko twariko turavugana ijambo ibyaya mayinga. Sivyo nakubwiye ko yari entre parenthèses tugomba gucishamo. Rero reka badusomere gatoyi Abaroma igice cya 3 murongo wa 25 kuri ibyo bintu duhejeje kuvuga. Abaroma 3:25 ugeze no kuri 26. Avuga ngo Imana yamutanze kugira abe ikimazi, atange amaraso yiwe abe impongano y'ivyaha vy'uwo wese yemeye kumwizera. Haleluya. Murumva bimwe Daniyeli yatubwira mu murongo wa 24 bavuze ngo Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo atubere iki? Impongano z'ivyaha. Yesu ashimwe cyane. 26 naho havuga gute? Ivyo yabikoze kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe. Mwavyumvise? Impongano y'ivyaha na kwa kugororoka Daniyeli yavuze Paulo asubiye kuvuga. Kandi kugira yerekane ubwo bugororotsi bwayo nyene yemeye gufata abizera Yesu nk'abagororotsi. Okay. Dusomere kandi muri Efeso igice cya mbere umurongo w'7. Avuga ngo muri we niho twaherewe gucungurwa biciye mu maraso yiwe. Muri we muri Kristo niho twaherewe gucungurwa biciye mu maraso yiwe. Niko guharigwa ivyaha vyacu. Niko guharigwa ivyaha. Kera nta vyaha vyaharigwa, ivyaha vyaratwikigwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubu unyi ivyaha biraharigwa burundu, Imana ikakubona ko atacaha wigeze. Yesu ashimwe cyane. Rero igituma narababwiye ko turi mu bihe by'iherezo n'ibihe. Irivo ko tumenye ayo majambo kuko ibyo byose byabaye mu gihe cy'iherezo. Kandi nazo turi mu gihe cy'iherezo. Twabonye muri Timoteyo ingene mu bihe by'iherezo abantu bameze. Mwabonye natwe ko tugomba gukora. Kandi baratubwira n'ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abantu mwe nabo witandukanye nabo. Haleluya. Ijambo rero nagomba kubwira ngomba kurangiriza ko n'umwanya uri kuragenda nuko wo kwitandukanya n'abantu batabona igihe turimo. Yesu ashimwe cyane. Bimwe twasoma abantu bikunda, abantu birarira intashima n'abaki ngo abantu mwe nabo witandukanye nabo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubu umuntu w'Imana wizera Kristo, ubu umuntu agendera mu byo Kristo yakubwiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turindire iyo ndwi ya nyuma ya 70 izoba tutakiri ngaha ku isi. Yesu ashimwe cyane. Mugabo
umenye neza persecution zozo bijyana ijambo ry'Imana ugomba kubicamo, kuko ngo Kristo nimba baramuhamye nawe bazoguhama. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo hahigwa abahamwa bahobwa ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero nawe witegure ko uguhamwa kushobora kubaho. Ubu na munsi urabona ko ari libre, turi libre, byose urakora ibyo wishakiye, ariko umenye ko umunsi umwe woza wumva byadutse. Yesu ashimwe cyane. Mbega witeguye kwemera, witeguye gushinga intahe Kristo? Yesu ashimwe cyane. Ngo hahigwa abahamwa bahorwa izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero mu bihe by'iherezo uko guhamwa kugomba kubaho. Imbere y'uko ishengero riduga haza kuba persecution, ukumva nyine n'ubuhonyene ubukene bwonyene burakubita, ukavuga ngo bino bihe tugezemo ni hatari vraiment, ukabona umenga n'ivy'Imana wivamwo harakantu. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ubuhonyene iyo ukenya ukabura yabizi uridoga ukagira gute na bado haujaona. Yesu ashimwe cyane. Umenye ko ngo mu bihe by'iherezo hazoba ibihe bigoye cyane. Ndabaremesheje, haleluya. N'abariko baradukurikirana bose ndababwiye mumenye yuko mu bihe by'iherezo hari ibihe bigoye. Umuntu ariko arakubwira ngo isi igiye kumererwa neza, umuntu akakubwira ngo bigiye kumera neza, ivyo sivyo arakubesha. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riko ratubwira yuko impuha n'intambara n'ibigwara by'ibyaduka bizobaho, n'ukunyeganyega ku isi heshi hazogera igihe mubona ibintu bigorana kabisa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ubu abantu barabona ibintu bibe uko bimeze ukumva nyine washe bakiheba kabisa, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye gute ngo nubona ibyo bishitse ngo ntugire ubwoba kuko gucungwa kwanjye kuzoba kwegereje. Yesu ashimwe gose, haleluya. Twebwe ibyo birabaho, bizobaho, kandi ku isi bitoza kubaho, mugabo umenye ko twaha ku isi turiko turaca nk'ingenzi. Icyo mukabitahura ukabimenya. Yesu ashimwe cyane. Ivy'isi nibyo bigukanga, ibyabo byose wovuga uti Mana ugucungwa kwanje kuri kuregereza. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubona ibyo bishitse ntugire ubwoba, ariko wiraramire uvuga uti gucungwa kwanje kuri hafi. Yesu abahezagire abashe kumva rino jambo ry'Imana. Imana ibagire neza, tumenye ko turi mu bihe by'iherezo. Yesu abagire neza, murakoze cyane. Imana ibahezagire. Reka duhaguruke dusenga Imana. Mana data wa twese, Mana ushobora byose mwizigirwa, turagushimiye cyane uno mugoroba mwiza ku ijambo ryawe. Turagushimiye Mana yo mu ijuru kubona wewe waratugiriye neza ukaturakiza kawe. Ndagushimire kwa bene data bashoboye kuza ngaha bumvisa n'amajambo bakamenya ko turi mu gihe cy'iherezo. Uraduha Mana yo mu ijuru kuba abahizi nka Paulo, kuba abahizi nka ba Petero, kuba abahizi nka ba Stefano, kuba abahizi Mana yo mu ijuru bemeye gushingira intahe mu bihe byari bigoye. Benshi bemeye guturirwa, benshi bemeye kubambwa bacuritse, abandi barabonye ingorane zitari zimwe bazira izina ryawe. Mwami uraduha kwihangana muri bigoye. Turabona yuko Mana yo mu ijuru ari ibihe bigoye nk'uko bivuze nyene, ibihe by'iherezo tuzeza kuba abantu Mana yo mu ijuru tuzi neza yuko gucungwa kwacu kuri hafi Mwami, ariko uduhe kukwizera, uduhe inkomezi nk'izo wahaye ba Paulo, nk'izo wahaye ba Petero, nk'izo wahaye ba Yohane bamushyize mu ngunguru y'amavuta, ariko Mana yo mu ijuru uramuzigamira aho hantu kandi wamwishyuriye amabanga menshi. Urabana natwe muri bino bihe Mwami, uduhe Mana kuvuga ubutumwa bwiza, uduhe kandi Mana yo mu ijuru kugendera mu ijambo ryawe. Urakoze, uragendana n'abano bantu baje ngaha Mwami wo mu ijuru bagiye kugenda, ubane nabo. Eka Mana bakomeze kuguma mu kwera kwawe no mu kugushima muri byose. Tugusenze mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, amen.